Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 done nyego nkuru twabateguriye. Mu Burundi umwana umwe gusa kwijana mu bakwe mu byabo ni ushobora kwiga byuzuye mu gihe 67 batajya ku ishuri ushizemo n'abaheruka gutaha bava mu buhungiro bikubiye mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara uyu munsi n'umuryango Save the Children. Umufaransa Alexandre Geniez niwe wegukanye agace k'umusogongero mu isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ryatangiye kuri iki cyumweru. Umunyarwanda waje mbere ari ku mwanya 25. Venusi icyakoze uyu munsi cyari ikintu cyiza, yagerageje ibyo twamubwiye byose, n'imvura iradutenguha ariko twagomba kwegukana no prologue mu by'ukuri. Umwe mu batoza ba Team Rwanda, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko yagiranye amasezerano mu rwego rw'umutekano na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yasabye kumufasha kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wiriweho? Mwiriwe neza Veniste. Mu karere k'ibiyaga bigari, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yafunditse amasezerano mu by'umutekano, ubutunzi hamwe na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri Perezida Erdogan yatanguye ejo ku munsi w'Imana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi yavuze kandi ko muri ayo masezerano harimo n'igisata cy'amagara y'abantu hamwe no gutwara abantu n'ibintu. Yavuze kandi ko yasabye imfashanyo Turukiya yo kurwanya imihari yitwaje ibirwanisho imaze imyaka igisibije mu buseruko bw'igihugu. Uru rugendo Perezida Erdogan yatanguye muri Afrika ejo ku Imana azorurangiza ku munsi wa gatatu ku itariki ya 23 nyene, agendeye kandi na Senegal na Guinea Bissau. Leta z'Ubumwe za Amerika yaratanguje ejo ku munsi w'Imana imyimenyerezo ngaruka mwaka ya gisirikare ku nteko za Afrika igamije kurwanya iterabwoba. Imyimenyerezo iriko ibera muri Cote d'Ivoire, ibaye mu gihe abakora iterabwoba bagenzura akarere kanini ku mugabane wa Afrika mu gice ca Sahel. Ni mu gihe kandi amakudeta yeze kuri uyu mugabane kandi abasirikare b'Ubufaransa bariko baratakaza icizere muri Sahel. Iyi programa y'imyimenyerezo yiswe Flintlock irimwo abasirikare barenga 400 bava mu karere ka Afrika y'uburengero. Bimwe mu bihugu bikagize vyama vyatewe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishamikiye kuri Al-Qaeda na leta ya Kisilamu. Ibihugu byo muri ako karere bidafise inteko muri iyo myimenyerezo ni Guinea, Mali hamwe na Burkina Faso. Ibihugu ko ari bitatu vyakozwemwo kudeta muri iyi myaka ibiri. Washington, ijwi rya Amerika. Uruhagarara hagati y'Uburusiya na Ukraine rurabandanya gutera amakenga amakungu. Ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika i Moscow mu Burusiya yaragabishije abanyamerika ejo ku Imana ko hashobora kuba ibitero ku bibanza bihuriramwo abantu benshi mu Burusiya. Mu bibanza bizoterwa ngo harimwo kandi n'akarere kegereye urubibe na Ukraine aho Burusiya bwarundanirije abasirikare babwo. Ambasade ya Amerika yavuze ko amakuru ava mu bimenyesha makuru atavuze amazina yemeje ko hari ubwoba ko ibibanza birimwo amaduka, ibibanza byo gutegereramwo amatereni hamwe n'ibindi bibanza byo mu murwa mukuru no mu gisagara ca St Petersburg bishobora kuzoterwa. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byagiriza Uburusiya kuzokwigaba ko ibitero kugira buronke icitwazo cyo gutera Ukraine. Muri Brazil igitigiri c'abamaze kumenyekana ko bishwe n'imisozi y'ivyondo yasenyuwe n'imyuzure y'imvura yaguye ku munsi wa kabiri bashitse ku 152. Abategetsi babivuze ejo ku munsi w'Imana mu gihe Papa Francisco yarungikiye Brazil ubutumwa bwo kubahoza.
abatabara hamwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Petropolis barabandanya kurondera ababo bataraboneka. Nayo Perezida Bolsonaro yavuze ku munsi wa gatatu ko ako gace gasa n'ahabereye intambara. Washington, ijwi rya Amerika. Abashinga amateka ba Irani basabye ejo ku munsi w'Imana Perezida Ibrahim Raisi guhabwa ivyemeza by'uko Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitatu vya Buraya bitazosubira kudohoka ku masezerano ya nucleaire ariko arasubira kuganirwa ko i Vienne muri Autrichia. Ibi byatangajwe n'ikimenyeshamakuru ca leta ya Irani ejo ku munsi w'Imana. Mu rwandiko barungikiye Perezida Raisi rwasinywe n'abashinga amateka 250 ku 290 bashashe mu nama nshinga amateka ya Irani, bavuze ko Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage bikwiriye kwemera ko batazosubira kwikura mu masezerano. Ibi ni mu gihe Irani hamwe n'ibyo bihugu rutura biriko birakora kugira barabe ko bogaruka mu masezerano bumvikanye mu 2015 yakura ibihano kuri Irani ku kiguzi cyo guhagarika ibikorwa byayo vya nucleaire. Abashinga amateka ba Irani bavuze ko ayo masezerano azoja mu ngiro ari uko ibihano kuri Irani bivanyweho. Bakeneye kandi ko ubwa mbere Irani ironka amahera mu vyishora mu makungu imbere yo gusubira gukurikiza ibiri muri ayo masezerano mashati. Urakoze Aloyize Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu. Mu Rwanda urubanza ruregwamo Rusesabagina na bagenzi be rwakomeje mu rukiko rw'ubujurire i Kigali kuri wa mbere. Abaregera indishi barimo abari bafite ibigo bikora imirimo yo gutwara abagenzi n'abari bafite imodoka zabo zatwitswe nibo bahawe akanya bagaragaza ibihombo batewe n'ibitero byagabwe na FLN bibarirwa mu magana y'amamiliyoni, basaba urukiko rw'ubujurire kuzabagenera indishi ikwiye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumutakaboyi. Wiriweho? Wiriwe neza Venuste. None abasaba ayo mamiliyoni ndishi barashingira kuki? Urakoze, nakubwira ko kuri iyi nshuro aribwo muri uru rukiko habonetsemo abasaba indishyi ziremereye bitewe n'imodoka zabo nazo zari zihenze zatwikiwe muri ibi bitero bya FLN, cyane cyane zatwikiwe muri Nyungwe. Hari za kompanyi zari zifite amakwasiteri yatwaraga abantu, hari nka kompanyi yitwa Alpha Express isaba miliyoni hafi 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Abasaba rero izi ndishyi barashingira ko za kwasiteri ubwazo zari zihenze zaguraga miliyoni zirenga 50. Bakavuga ko izo kwasiteri zinjizaga amafaranga menshi buri munsi, hafi ibihumbi birenze 50 buri munsi. Bagakuba n'iyi minsi yose rero itambutse izo kwasiteri zidakora, bakaba bavuga bati tukwiriye kubona amafaranga ariko bashyitsa izi nyungu zingana gutya. Nako indishyi zigira kuri miliyoni 381 niyo iyi kompanyi yitwa Alpha isaba. Ikindi muri uru rubanza kuri uyu wa mbere harimo n'abantu bari bafite imodoka zabo ku giti cyabo zatwitswe. Navuga nk'uwari executive wa Nyabimata, imodoka ye yarahiye. Niba mujya mubona amashusho menshi n'ikunda kwerekanwa, yarahiye irakongoka nyuma y'uko ibitero bya FLN nabo bari bamutemye nawe ameze nabi. Abo bose rero uyu munsi baraka amafaranga afatika, navuga ko ari nayo asa nkaho azamura umubare munini wasaga miliyari asabirwa indishyi muri uru rubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be. Ubushinjacyaha hari icyo bwabivuzeho magingo aya? Ntabwo ubushinjacyaha buragira icyo buvuga, ahubwo urukiko nirwo rwasabye uwunganira abangirijwe izi modoka, bavuga batese assurance zindi musanzwe mukorana ntacyo baba barigeze bakora kugira ngo bishyure izi modoka. Umwunganizi rero baregera indishyi yasobanuye ko assurance yavuze ko ibitari yabiteganije ko kugeza ubu ngubu bataragira ikintu bishyura izi modoka zangijwe. Assurance nyine ivuga ko ibi bintu bimeze nk'aho ari ibintu bidasanzwe, ntabwo yigeze ibishyura. Urukiko rukaba rugifite impungenge ruvuga ruti niba assurance itarabishyuye cyangwa se hakiri ibiganiro hagati ya assurance none namwe mukaba mwabizanye mu rukiko, ni gute ikintu kimwe cyazigirwaho ku mpande ebyiri?
ariko kugeza ubu umwavoka aravuga ati nta kintu assurance yakoze, nta n'ikindi kigo na kimwe kirishyura izi modoka, ari nayo mpamvu twayobotse inzira y'urukiko. Ku ruhande rw'abaregwa se bo bemera ko ibyo bikorwa byo gutwika ayo mamodoka babikoze koko? Ku ruhande rw'abaregwa hari abemeye ibi bikorwa ndetse babisabira imbabazi. Twavuga nka Nsabimana Kalisi Sankara ubwo yemera ibi bitero bya FRN, akemera ibyangijwe byose n'ibi bitero. Hari benshi rero bagiye banabyemera bakabisabira imbabazi, navuga Sankara. Hari n'abandi barwanyi bagiye bavuga bati koko twari turi muri iyi mitwe, ariko hari abandi bavuga bati tugeze tugaragara ahabereye ibitero ntitwigeze tugira uruhare urwo ari rwo rwose mu bitero byagabwe n'uyu mutwe wa FRN. Hari ababyemera hari n'abatabyemera. Hasigaye ingingo zingana iki kugira ngo iki kibazo cyo gusaba indishyi kirangire ndetse n'urubanza nyirizina rwa Rusesabagina na bagenzi be rupfundikwe? Ndibaza ko ntabwo wenda navugira urukiko, sinzi icyo urukiko ruteganya, ariko iburanisha ryarangiye ubushize bavuga ko bashobora kuri iyi minsi ibiri, uyu munsi no kuwa kabiri, urubanza bakarupfundikira tukazategereza isomwa mu bujurire. Uyu munsi biramutse bigenze neza baregera indishyi bose navuga ko basa nk'abagiye wenda barayi barangiye, hanyuma umunsi wa nyuma w'ejo haramutse habaye ikindi gikorwa akagira icyo wenda bavuga ku rubanza muri rusange ko rwagenze mu bujurire, akaba ari nabwo bahita bapfundikira iburanisha, hagategerezwa imyanzuro mu bujurire izasomwa nyine n'urukiko igihe kizaba cyagenwe. Asumuta Kabuyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste. Tukivuga ku bucamanza mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire araburanisha kandi urubanza rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan. Ni urubanza ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano no kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Mu mpamvu zateye uregwa kujuririra icyemezo cy'urukiko, aravuga ko umucamanza ashingiye ku mategeko atariho. Aravuga ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda rudashinzwe kugira umuntu umunyamakuru umwuga, rushinzwe kugenzura imyitwarire y'abanyamakuru. Ubushinjacyaha bwo buravuga ko Cyuma Hassan yagombaga gukora itangazamakuru abiherewe uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru. Mu mpera z'umwaka 2021 nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwategetse ko umunyamakuru wa Ishema TV ahita afatwa agafungwa imyaka 7. Yanamuhanishije gutanga ihazabu ingana na miliyoni 5 z'amafaranga. Ibyaha byose arabihakana, akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi umwana umwe gusa kwijana mu bakuwe mu byabo ni ushobora kwiga byuzuye, mu gihe 67 batajya ku ishuri, ushyizemo n'abaheruka gutaha bava mu buhungiro. Ibyo bikaba bishobora gutuma bagirwa abagore bakiri bato cyangwa se bagahohoterwa. Nibyashyizwe ahagaragara kuri wa mbere mu cyegeranyo cyakozwe n'umuryango Save the Children. Abarundi bagera ku 420 bahunze igihugu hagati y'umwaka 2015 na 2017, ariko abagera ku 183 bamaze gutaha kuva mu mwaka 2019 kubera umutekano watangiye kugaruka mu gihugu. Umuryango Save the Children wakoze ubushakashatsi mu kwezi kwa 11 umwaka ushize mu ntara za Kirundo, Ruyigi na Cankuzo. Usanga abana batahuka bahura n'ibibazo byo kwiyandikisha kubera kubura impapuro z'umwirondoro bwite. Ku bana 606 babajijwe 10% nibo bashoboye kwemererwa kwiga, 23% biga igice, naho 67% ntibakandagira mu ishuri. Tukivuga ku Burundi, leta y'icyo gihugu irasaba Ubufaransa kutongera gufasha ibinyamakuru yita ko birwanya ubutegetsi bw'u Burundi, byavuzwe na Minisitiri ushinzwe itangazamakuru mu Burundi. Kigali, Pierre Claver, niyo nkuru. Igihugu c'Ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blin yatangaje ko igihugu ciwe cahaye Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi 2 z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa PAPROM,
projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa. Aha umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Leokadinda Cayisaba yashimye iyo mfashanyo, yibukije ko hari ibinyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe vyataye umurongo. Les crises politiques qu'a connu notre pays il y a quelques années ont eu un impact sur les relations zahitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyesha amakuru. Bamwe mu bamenyesha amakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike, baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane abatavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaye baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawusubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru casubiye kuba ciza. Uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyesha amakuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga 100. Aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganji yifuza ko igihugu c'Ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo ko ivyo bihugu vya Buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko ico gikorwa Ubufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru. Aujourd'hui, le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir. Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera, kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenyi n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise, bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba nuko hotangwa n'ibikoresho bigezweho kunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha amakuru. Uwuserukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blin nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo, arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha amakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga. Il y aura 3 grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer Ati tuzoshigikira ibisata bitatu, harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha amakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyesha amakuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi umugambi uzoshira imbere no kunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyesha amakuru, ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye avec les porte-paroles des différentes institutions publiques. Igihugu c'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyesha amakuru n'umwuga wabo. Ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko yagiranye amasezerano mu rwego rw'umutekano mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan uri mu rugendo muri icyo gihugu. Yasabye kumufasha kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Kuri uyu wa gatanu Minisitiri w'Iterambere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye imitwe yitwaje ibirwanisho iteza intambara mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga gushyira intwaro hasi. Yagiranye ibiganiro n'abahatuye. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Muri ibi biganiro byahuje Minisitiri François Rubuta n'abaserukira amoko atandukanye yo mu mujyi wa Uvira ndetse n'inzego zitandukanye zirimo societe civile, urubyiruko ndetse n'abahagarariye abagore. Minisitiri François Rubuta w'iterambere mu biturage yasabye imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu moko atandukanye kuva mu gihuru kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'iterambere birimo umuriro, amazi meza ndetse n'imihanda muri teritwari ya Fizi na Uvira na Mwenga.
zibasiwe n'intambara kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda 1964 kugeza uyu munsi. Zungumzia zaidi hiyo inayohusu usalama, kwa kuwa mnavyosikia na mnavyojua usalama unakuwa mdogo sana katika. Twaganiriye cyane bijyanye n'umutekano nk'uko mubyumva nuko mubizi, umutekano ni muke mu misozi izengurutse teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Abantu benshi barapfuye, hari n'impunzi nyinshi. Ubutumwa ntanga nuko iyi mitwe yitwaje ibigwanisho yareka intambara igashaka amahoro kugira ngo duteze imbere igihugu. Minisitiri Francois Rubota yagaragarije abari aho ko ivangura rishingiye ku moko n'amakuru y'ibihuha anyura ku mbuga nkoranyambaga zo muri utu turere bidindiza urubyiruko rwinshi aho kwihangira imirimo. Uyu muyobozi ashimangira ko hari amakuru menshi anyura ku mbuga nkoranyambaga y'ibihuha amwita kuba umurundi wo mu Cibitoki kandi ari umukongomani. Ikibazo cy'ingabo z'u Burundi ziri muri teritwari ya Uvira